kunzanira ntumuzanemo abona saba nta kundi ndazi ko Imana iza kubikora tukaba twobaho n'abana banje n'uyu mwana dutoye kuko Imana niyo maherezo yacu kandi ico nosaba kandi nuko abantu bose bama birengagiza ubuzima bw'abana basanze kunzira abantu aho nikora batagira ico bihereza yuko bokwegera ino groupe yacu kugira nze bafashe ukugene bomenya gukurikirana abandi bana bo mu nzira mugabo ntushigikira ibintu ngo tugeze muri boti ntashigikira ibintu ngo tugeze muri boti oya suko je meze sinzoza ntora abana bose mwibarabara ngo je ngo nze kubafumbira ngaha gusa nabi wanje barabuze ibyo bafungura mushinga ntaye wanje Imana yaraduhaye iduha n'umusesekara urabona ko bagira batugarure n'amafaranga kugira ngo tuhabe tuhitana ikiro cy'ubufu kugira ngo dusangize n'abandi bana nkundira umwana tumujane mu rugo nta na kimwe Imana izoduhemba umviriza ndagoye kondisha je ndagiye sizere zikagiye turashika mu rugo ucujana n'uwo mwana muhiri wanyu Maba Media TV muri kano kamwanya twara hano ku rugendo turiko turatembera ariko ikintu twashoye kwa twobona nuko turiko tubona abantu bariko baraharira ntituzi ivyo ari byo muri kano kamwanya katubasaye kugira ngo mubandanye mudukurikira kugira dushoye kwa tworaba ikibazo cyabo abantu bo bafise uko byo bimeze reka nsabe cameraman kugira ngo anyaruke turabe ibintu byo biriko biraba ngaha uko wicaye ngaha ni iki washonje mutambukanye wanje wabonye ko umwana yashonje oya ibyo no ashonje arashonje nuvyumve umwana n'ubu Burundi nuvyumve dore umwana aramerewe nabi tureko twumujana mu bandi bana oya je mu bana uza kunzanira ntumuzanemo je numva namukunze nagize isura y'ikigongwe duramerewe nabi birakwiye n'ukuri ko tumujana mu bandi bana tukaba twamugura basi n'igitumbura wewe rero mutware jewe ntumunzanire mu rugo ndafise abana ndeze none kubera ko ivyanga kandi uyu mwana ubona ntacyo abaye avuye ku ishure durafise amakaye ikaramu birakwiye ko tujana ku ishure umviriza ndaguye kondisha umuzanye mu rugo rw'iwanje ukijana nawe oya nkundira umbabarira uyu mwana tumujane mu bandi bana hanyuma Imana umviriza vrema cyo mukoranye mengo sinzi ukuntu ameze ndamubuza kuguma mbwira ibintu nk'ibi by'abana bisabana muhira ngaburiye ariko mbwira ngatoye ubundi ngo mwibarabara ngo inzara ngo yamwishe je ivyo biranda rekana n'ibishari none ari abagore mengo ni ibintu by'ibicuru ariko gamutambukanye nawe nuko ciyo uvuga nyabona nkundira uyu mwana timutwara genda afata ubundi buzima ugiye hete duhanuye none batama banzo garuke hano hewe garuka hano ndakubaza none ko tuzi yuko ahantu umuntu wese abonye nk'umuntu umushingana bashaka kubona umwana yahuye n'ikibazo nk'uko ikibazo nyabaki habaye ikibazo nyabaki ega si ngombwa umuntu wese ubuzima buragoye urabona n'umunyeshuri madamu wagenda umushigikira kuko ibintu ariko aravuga nibyo birakenewe ko umuntu afasha none nimba ari umutambukanyi wawe yemeye kuba yomufasha kubera ko utomutwara umwana ko inzara yoba yamwishe ukamutwara muhira ukamugaburira ibyo by'inzara ntumbarire nanje abana biwanje ntibarafungura nimba mujana najane nawe ntangarukire mu banyakuba nimumfashe uyu mutama wanje afashe uyu mwana tumujane muhira turafise abandi bana bari mu rungano nkawe kugira ngo tufashe kumurera kuko ari mu buzima bubarabayeho nabi ntabyo nemera none mutama nawe ndakubaza we kuje ushigikira umugabo we urafise umugore ya uracyari umusore yego niyo mpamvu uri kushigikira umugabo none mwahuriye uyu n'umugenzi wawe yego uri kumushigikira rero ko atoshobora kuba yofasha umwana nk'uyu umva uyu mwana arafise abiwabo none nimba afise abiwabo bisigura yicwe n'inzara nk'uko nyene oya vraiment nibara gusa bora abakantu bomuha gusa niba jembo nabo mureka ariko bamurekere ngaho apfe yishwe n'inzara oya sinshobora kumureka sinomurekera ngaho kuko ndamukeneye ko ndafise n'abandi bana madame umviriza n'ubundi umfashe tumujane mu bandi bana none gato ndakubaza uyu mwana woba watanga ikibazo yoba yahuye naco ko yicaye ngaha
je nasanze umwana mwibarabara ngo jore ngumwana amerewe nabi gute ntabyo nzi nuko nyene none ko dusanze muri ko muharira ngaha umwana ntigeze mumubaza mwumva ico yoba ikibazo yoba afise ngaha nyene nabimusiguriye neza ndamubaza uwo mwana arambara ati je mfise ikibazo cy'inzara ndabibwiye umushinga ntaye wanje abifata mineneko je nashaka rero mumufashe kugira ngo turebe ko twoje ntajya kwiboti tumugure n'agatumbura kugira ngo ashobore kuja mu bandi bana muhira none mwana bite urakomeye witwande none ubu ko wicaye ngaha n'ikibazo nyabaki ufise wumva inzara none uyu mumama ko ashaka kugufasha uremera ko mujana na haguruka rero nimbe wemera ko mujana na haguruka twigire mwana haguruka twigire nze kugurira none mushinga ntahe umudamu wawe ko yemeye ko yo mugurira anakantu uranka ko ashobora kuba yuko ico ciza reka tugende tumugurire mugabo condition ndamuha nta munzanire mu rugo kubera abo mfise barahaye none wewe abana biwawe nk'ubu ejo ntiwagira ikibazo ntibazorerwa n'abandi uko nawe uwo mugore wanje batoye n'umugore wundi azobatora abagore bo rero ntibafise ijambo ku bana gusa nareke tugendere tumugurire mugabo condition ndamuha aramugurira sizeri zirenganya saragera mu rugo acajana nawe umushinga ntaye vyema wanka kuba wofasha umwana kandi uzi yuko abana bose abana b'abantu ari ikintu kigoye none inzara ntuziko yateye inzara ntiyateye ahubwo inzara nimbe bavuga ngo yateye mu muryango y'abandi none wewe mutama office umugore mwiza kwe aratagase none ko umukoko kutamwemerera inama yiwe oya ari ibintu bidasangirwa numva jewe sinza kurera abana bose bo mwibarabara ntoyi wari we wese n'umugore ntiyumva namaye condition nyimuzanako ibi bintu tugende mugabo none madame wewe uyu mugabo wawe kugira mushe kwa moto anafise umutima nk'uyu we bimeze gute je bimeze neza ndagerageza ko no mukuramo uwo mutima mubi kugira ngo yame yitwararika abandi bana kuko ubuzima bafise nubwo usa n'ubuzima abandi bana bafise ndibaza ahantu havuga ngo uje kumugura akantu ninga yego none ko mbona hari agacupa nawe ugomba umuha agacupa oya turaza kubaza kuko umwana arakunda ubusuguti arakunda imbombo arakunda amabenyi bifana n'icyo tuhasanga none igitumbura canke ibisuguti birashaka kuba byotuma inzara uyu mwana afise ihe kubera arapfa gufatisha inzoka ibindi araza kubisangira kumwe n'abana tugeze muhira none mutama we ko mbona wicurikiyeweho n'ibiki umugore ntiyumva nikijuju mu mutwe nikijuju wumvise umugore mwiza bavuga ngo uhusha itunga ahusha umugore none nawe uriko widoga ufise umugore yitaho abana nk'uko amasaha ariko aragenda namugurire hama amurungi kataha kamunama dukurikire twijane n'umugore ahagiye kuba yofasha uyu mwana twinjire mama twinjire turekane n'umugabo wawe ndabona nivyiwe ntawo wavyitondera ntawo vyita agahodi hano amahoro boutique amahoro ni sawa eko ni sawa amahoro neza eko nukuri ndashima Imana asha twe twari tuzanye umwana ngaha uhuye n'umumera aje kumugura akantu avuze ko yishwe n'inzara sinzira nawe utuntu ufise mwana wabaguhigiye igitumbura none igitumbura kikumaririye inzara ikihera Mutagira vuba ndiko ngenda ntamwanya mutama kutangiye gukara nagire vuba namugurire madame gira umugurire ukwakanye mugabo arabimbwira neza dushitse muhira mutama wanje nuvuga amajambo makeya kuko umwana yamaje kugira kwa boutique kugetere ko twomuramira iyo nzara ntava arenganwa tumuhereze n'agatumbura we boutique muduhereze hangaho ubusuguti none mutama ko mbona urakara cyane we Ntaco reka bamuhe. None musore wowe ntaco wafashe umwana kwereka inzara ari nyine. Oya vraiment niyihangane byamaze kubana bamuheretse umwana. Nawe bamongere twiwa. Oya vraiment yakabize. Muga gacupa wogafata. Agacupa. Nakabonye no kanywa nyine. Mugabo ntushigikira ibintu ngo tugeze muri boti. Ntashigikira ibintu ngo tugeze muri boti. Oya. Suko je meze sinzoza ntora abana bose mwibarabara ngo je ngo nze kubafumbira ngaha gusa nabi wanje barabuze ibyo bafungura mushinga ntaye wanje Imana yaraduhaye iduha n'umusesekara urabona ko bagira batugarure n'amafaranga kugira ngo tuhave tuhitana ikiro cy'ubufu kugira ngo dusangize n'abandi bana nkundira umwana tumujane
mu rugo nta na kimwe Imana izoduhemba. umviriza ndagoye kondisha je ndagiye sizere zikagiye turashika mu rugo ucujana n'uwo mwana muhiri wanyu nabona Saba nta kundi ndazi ko Imana iza kubikora tukaba twobaho n'abana banje n'uyu mwana dutoye kuko Imana niyo maherezo yacu. Kandi ico nosaba kandi nuko abantu bose bama birengagiza ubuzima bw'abana basanze ku nzira abantu aho nikora batagira ico bihereza yuko bokwegera ino groupe yacu kugira nze bafashe ukugene bomenya gukurikirana abandi bana bo mu nzira. Bakunzi ba Mabaye Media TV murabona hariho abantu benshi bakunze ko bo kwirengagiza bakanka kuba bofasha kandi ari ibintu bikenewe. Murabona kino gikorwa uno mu mama aheje kwa yokora kari gikorwa kimeze neza cyane. Botikereka nawe tugushimire hama uzuradufasha mu kugira abantu. Iyi ni radio ni TV ikorera kuri YouTube wandika Mabaye Media TV ugaca ufyonda sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi ukunze kuwukorerako hama muze muandanye mukurikirana ibiganiro byacu kandi dushoye kwa two kwiteza imbere ibisigaye muhezagirwe Imana ibahezagire cyane. Yego muragize neza nanjye.